Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu, nshuti bakundwa, dushimiye Imana mushobora byose itwongeye uyu munsi wa gatatu mwiza, tukaba twongeye kubona akanya keza ko kuganira ikiganiro namwe cy'Irembo rifunganye. Imana ibahezagire cyane, reka dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Datanye n'icubahiro Mana muyobozi w'ubuzima bwacu, turagushimiye kano kanya keza utwongeye gusangira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Nyemera ijambo ryawe rishirize kugira ubushobozi mu buzima bwabo no mu mitima yabo, maze Mana mushobora byose abatarahinduka bahe guhinduka, maze abahindutse nabo bahe gukomerera mu gakiza mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe nshuti bakundwa, dusangiye kino kiganiro Irembo rifunganye kuko si cyajewe jenyene ariko turagisangiye namwebwe mu gikurikirana misi yose. Uyu munsi rero turava tuganira kwa rya jambo tumaze imisi tuganira ijambo ry'agakiza. Murazi ko ku munsi w'Imana tutashoboye kuganira kuri ayo majambo kubera ko twari dufise umutumire wacu, twari ko turavugana ku kiganiro twigishanya ivya Pasika kugira ngo abantu bashobore gutahura Pasika. Ariko rero uyu munsi turakomeza ikiganiro tubandanya kwiga ijambo ry'agakiza. Imana ishimwe cyane. Narababwiye ko agakiza iyo turiko turakavuga turumva yuko hari ahantu umuntu yigeze kubari atari mu gakiza, ari mu vyaha bitandukanye, ari mu nzira zitabereye cyangwa mu nzira zidahimbara Imana. Ariko rero mu nyuma akagera igihe agahinduka akemera kwakira Yesu, akatura ivyaha vyiwe akihana, amaze gufata umwanzuro wo kwihana ivyaha, mu nyuma akakira iri jambo bita agakiza. Imana ishimwe cyane. Rero twarabivuganye ko cyane umwanya muremure, nizera ko wewe wakurikiranye video ziheruka wagumye utahura cyane amajambo twagiye turabigisha. Imana ishimwe cyane. Ariko uyu munsi turagomba kumenya ese iyo umuntu akijijwe acabiki, ese iyo umuntu akijijwe niki mu bwami bw'Imana, afise agaciro kangana gute mu bwami bw'Imana. Dusome Bibiliya zacu kuko Bibiliya iratusigurira cyane intambuko z'agakiza k'umukristo uko ntagenda arakura mu nzira y'Imana no mu buryo bw'impwemu. Turabe igitabo Petero wa mbere gice cyaho cya kabiri n'umurongo waho w'9. Haravuga ngo ivy'ihanga ryera ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukaranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero naya majambo y'Imana uyu munsi tuhava dusangira, ndakubwira ngo iyo umuntu amaze kwakira agakiza akinjira mu nzira y'agakiza, ubwa mbere mu mugabane w'abana b'Imana aba ari mu bwami. Rero iyo turi mu bwami bw'Imana ducika abana b'ubwami. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo muri hanga ryera, inyegu y'Imana yiharije. Muri make ndagomba kukubwira, nyimba warinjiye mu mugabane w'agakiza cyangwa warinjiye mu nzira y'agakiza, muri make waremeye kuba inyegu y'Imana, si wowe ukiganza. Ariko mwuno mwanya ubuganzwa n'Imana, n'ubuganzwa n'ikindi kintu, ariko ubuganzwa n'Imana. Iyo bakubwiye ngo ikintu ni inyegu yanaka, nk'ubiye tukubwiye ngo akarorero nkakubwira ngo iyi telefone ndayikweguriye n'inyegu yawe, muri make ibicitse gwawe. Mu yandi majambo, iyi telefone nibigikoreshwa na jewe ndayiguhaye, ariko iyi telefone ibisigaye ikonorogwa na wewe namaze kwigabira, iba yabaye inyegu yawe. Inyegu rero ni kintu wahawe ukiyegura, wahawe kikaba gwawe kitari gwawe. Rero uyu munsi ngomba kukubwira wewe, nyimba warakiriye agakiza, ubu uciganza nkuko wahora wiganza. Ubwa mbere wumvise inyota y'inzoga waba wirutse mu nzoga, wumvise inyota y'ubusambanyi waba ugiye kurondera umukobwa, waba ugiye kurondera umumaraya, wumvise haleluya ushatse gukora ikindi cyaha gitandukanye waba ugiye kugikora kuko
kera warikontorora, kera wariganza, ariko igihe wemeye kwakira agakiza n'ubu uciganza, ubu ubaye inyegu y'Imana yiharije. Imana ishimwe cyane. Mu yandi majambo, ugomba gukora ivyo Imana iriko irakubwira, ugomba kugenda uko Imana iriko irakubwira, ugomba gukorera mu bubasha bw'Imana Imana iriko iragutegeka, ugomba gukorera mu mavuta y'Imana. Kubera iki? Ubu uri mu biganza vyayo, ubutegekwa nayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ari rindi jambo rivuga ngo kuba abami n'abaherezi, uba wacitse umwami, uba wabaye umuherezi. Kera rero iyo dusomye mu isezerano rya kera, turabona abaherezi baba bafise uko bambara, baba bafise uko bigenza, baba bafise uko bameze, ngo kandi baza guhereza imitwaro y'abantu batagira gasembwa, batagira marabaga, cyangwa batagira icana kimwe, kuko iyo binjira hera hahera bafise icyaha baca bapfirayo. Ariko uyu munsi ndakubwira ngo nyimbura umuherezi w'Imana, banza urabe, suzuma ingeso zawe zirakwiranye n'ubuherezi, suzuma imyambarire yawe irakwiranye n'ubuherezi, suzuma inyifato yawe irakwiranye n'ubuherezi. Uri umwana w'Imana, uri umwami, uri umuherezi. Ese reka nakubwire, umwami apfa uko yifashe, umwami ntapfa ahantu agendeye. Bene data, reka nakubwire, umwami ntanigendana. Umwami abafise uburinzi, umwami abafise escorte mwescorota, umwami abafise protocole. Umwami ahantu agiye ntagenda wenyene, imodoka zirakikuza ngira mwama mwabonye abami cyangwa se abaganza bakomeye baganza ibihugu, iyo ahagurutse agenda haba hari kumwe na protocole, aba ari kumwe n'ibisata bitandukanye bimenya ubuzima bwiwe. Uyu munsi rero ntukiyobore, nyimba waremeye kwakira agakiza, uri umwami kandi uri umuherezi. Gendera ubuherezi bwawe, gendera ubwami bwawe, uri uw'agaciro mu bwami bw'Imana, uri umwami, uri umuherezi. Uyu munsi tambukira ubuherezi. Hari igihe abantu bakizwa bakira agakiza, ariko ntibamenye ikintu bakiriye. Ikintu mwene data wakiriye ni ikintu kidasanzwe. Nyumviriza ndagusomera umurongo wa 10, havuga ngo kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Imana ishimwe cyane. Aya majambo arakomeye. Bibiliya imbwiye ngo kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho ngo uyu munsi, iyi saa turiko turavugana, uyu munsi ndiko ndavugana n'umuntu yakiriye agakiza. Uyu munsi ndiko ndavugana n'umuntu yakiriye agaciro k'agakiza. Kera nta muntu warimwo, kera nta muntu warimwo, ariko uyu munsi uri umwana w'Imana, uri umuntu w'Imana, uri inyegu y'Imana. Imana yiharije. Nubwo kera ata muntu wari urimwo, nubwo kera utari umwana w'Imana, nubwo kera utari umwami, nubwo kera utari umuherezi, ariko uyu munsi uri umuherezi, ariko uyu munsi uri umwami, ariko uyu munsi uri umuntu w'Imana, kandi uyu munsi uri inyegu y'Imana. Uyu munsi ndagomba uha agaciro ivyo bintu, yuko uri umwami. Ikigira kabiri, yuko uri umuherezi. Ikigira gatatu, yuko uri inyegu y'Imana. Ikigira kane, yuko uri umuntu w'Imana. Kera nta muntu warimwo, ariko uyu munsi nyimba warakiriye agakiza, nyimba waremere kwakira agakiza, uri inyegu y'Imana, uri umwana w'Imana, uri umwami, uri umuntu w'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ko ndi inyegu y'Imana, ndishima ko ndi inyegu y'Imana, ndishima ko ndi umwami, ndishima ko ndi umuherezi, ndishima ko ndi umuntu w'Imana. Imana iguha umugisha, Imana iguhezagire. Wowe wakiriye aya majambo, wowe utahuye kuri umwami, wahora ukora ibintu utazi. Reka nakubwirira ijambo uritahure. Uziko hari umukizwa agera kwibarabara, yabona ivoka agacari ivoka kwibarabara, yabona mu buri ntareka aragira iyo bamwe barabara agenda bekanya akavuga ngo mpako nanje. Ariko reka nakubwire, nta mwama agenda ararira ku nzira, nta mwama afika nagiye arakirira mu nzira ngarari. Umwami afise comportement yisangije, umwami arafise inyifato yisangije. Umwami ntakunda kuvuga vuga, umwami ntafa amajambo agiye kuvuga. Nubwo bo mutuka umwami ntacatukana, umwami ntacafatiraho ingingo. Umwami akora ikintu yabanje kugitekerezaho. Uyu munsi nyimbura umwana w'Imana, warakiriye agakiza, menya agaciro kawe. Naya majambo ndiko ndavugana nawe, mukobwa wa mwigemewe, wa musore, wa mupapa, wa mama we, menya agaciro kawe, menya kuri umwami, menya kuri umuherezi. Hari gihe tutamenya agaciro kacu, hari gihe tutamenya ico turi, ariko uyu munsi menya ikintu uri. Menya yuko utari muri zanzira za kera, menya yuko utari muri zanzira zakubwira ngo ko ta muntu urimwo. Ariko uyu munsi ndagutangariza,
ngo uri umwami, uri umuherezi, uri inyego y'Imana, uri umuntu w'Imana. Imana iguha umugisha, Imana iguhezagire wowe uyu munsi wakiriye amajambo kandi utahuye icuri mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Datanye n'icubahiro, ndagushimiye uyu munsi umuntu turiko turavugana, ndiko ndavugana n'umuntu yakiriye agakiza, amenye ko ari umwami, atanguye kugendera ubwami, atangure kugenda nk'umuntu w'umwami, atangure kwifata nk'umuherezi, atangure kwifata nk'inyego y'Imana, yemere gukontororwa nawe, yemere gukontororwa n'ijuru, n'abaciganza, n'abacirongora, kuko n'umwami ntiyiyobora. Haleluya! Abafise protokole, abafise abahate bamucungera. Uyu munsi ndasengera umuntu ariko arakira aya majambo, atangure guhindura inyifato. Uko wahora wifata ni kwariko, ariko uyu munsi nyimba wahora wifata inyifato itaberanye n'umwami, uyu munsi utangure kwifata nk'umwami mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, amen. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude, muriko muraganira mwa kino kiganiro Irembo Rifunganye. Shalom, 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 amen.